Iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Numwe tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka ku bagabo bazwi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi bibihangange mu butunzi, abo benshi bita abarwizatunga. Aba barafise uruhara runini cyane mu iterambere ry'igihugu. Aba nibo bafise ubuzima bw'igihugu mu minwe, barafise amasoko atandukanye kandi akomeye cyane mu gihugu. Nibo bazana ibitoro mu gihugu c'u Burundi, nibo bafise urudandazwa rw'isukari, nibo bafise amazu havunja amahera mvamakungu, amadolari n'amayero ndetse n'andakunda gukoreshwa cyane ku isi. Aba nibo bihariye amasoko atandukanye ya leta, harimwo yo gushona impuzu za gisirikare, impuzu z'igipolisi, gutanga ibifungurwa mu gipolisi ndetse no mu gisirikare, gutanga ibikoresho mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse n'andi masoko agiye atandukanye. Aba kandi barafise uruhara rukomeye mu gisata cyo kunguruza abantu mu gihugu, kuko ibitoro bidahari n'ubundi iki gisata kiza gifise ikibazo gikomeye cyane. Muri ano makuru tugiye kugaruka ku kungene bamwe mu barwizatunga baba bagiye kwigizwayo, abandi bakaduzwa mu mapete. Muribuka mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi kwa Nzero, hari umurwizatunga umwe mu bakomeye cyane kandi yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yigeze kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Ese uwo murwizatunga ninde? Tukaza kumugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Mwarumvishije ibiriko birakorerwa ihinguriro FOMI rihingura umwavu w'ikizungu, ko hoba hari umugambi wo kurisubiriza ndetse n'ihinguriro rizorisubirira rikaba rigeze kure mu nyubakwa zaryo, aho n'umukuru w'igihugu nyene Cibero Evariste Ndayishimiye yarigendeye. Perezida Evariste Ndayishimiye yarahawe umutahe w'imiliyaridi 200 ngo ziba zigenewe umukuru w'igihugu mu ihinguriro FOMI rihingura umwavu w'ikizungu, ariko Ndayishimiye araryanka. Ico gihe abaturuka mu muryango wo kwa Nkurunziza bo bakaba bariko basaba ingurane y'umutahe wabo, mu gihe FOMI yo kwaziranutse bari bavyanse. Byashitse mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba aribwo Perezida Evariste Ndayishimiye yabatuma impapuro zigaragaza ko koko uwo mutahe ari uwabo, nabo barazijanye. Mu nyuma Ndayishimiye ategeka ko bohabwa amahera yabo. Benshi bumvise ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yanse uwo mutahe w'imiliyaridi 200 baguye mu kantu, bavuze ko n'ubundi ziranotse yoba ari muyabira we n'uruganda rwiwe, kuko uru ruganda binavugwa ko Alengiyome Bunyoni hari mu bantu bafisemwo umutahe munini cyane. Mu guca inguvu rero ca rwa ruhande rwose ruhanganye n'umukuru w'igihugu, ruhande bamwe bavuga ko ruri inyuma ya Bunyoni, umukuru w'igihugu nawe yatanguye kuzibira amayira yose aba baronkamwo amahera. Tugarutse gato inyuma y'ivyabaye mu kwezi kwa Nzero uyu mwaka, uyu akaba ari mu barwizatunga bakomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD FDD. Amasoko yo gutanga ibifungurwa mu gisirikare yari rwiwe kandi yanaronka ayandi masoko y'igihugu. Muri iyi myaka 10 iheze, akaba yari umwishikira mu bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza, ho ntiyari asanzwe. Hageze guterera ibikorwa vy'umugambwe canke iyindi migambi y'umukuru w'igihugu, yari mu batanga amamiliyoni menshi cyane. Akarorero kakaba karabaye mu isanurwa ry'isoko ya Kamenge, aho yafatanije n'uwo batazira wa Kenya bemera gutanga imiliyoni 200. Uyu kandi akaba yari no mu barwizatunga baherekeje Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugendo yahoramwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bati uyu murwizatunga ninde? Uyu akaba yitwa Barthélemy Ntakarutimana bamutazira Shopping. Uyu akaba ari umwe mu barwizatunga bazwi cyane mu Burundi. Shopping rero kwigenekerezo y'17 Nzero uyu mwaka w'2023 yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba ku mutahe wavuye muri parike nkuru yegukira sentare ijejwe kurwanya ibiturire. Uyu akaba yariko yagirizwa bunyonyezi no kutubahiriza ivyashizwe mu minwe y'ubutungane. Barthélemy Ntakarutimana kandi yarazwi nk'ukundi kuboko kwa General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, yahora ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu.
bamwe iki gihe afatwa babifashe nk'aho iri fatwa ryiwe ryigenga ko ari ubutumwa bwari buhawe Gabriel Nizigama Batazira Tibia na bagenzi be mu gihe inama kaminuza y'umugambwe ya CNDD FDD yari itegekanijwe mu mpera z'indwi ikurikira. Aba barwizatunga nako kandi abarwizatunga bose bakomere mu gihe cya Perezida Nkurunziza bose neva abazi ivyo batungiyemwo arabizi biture n'ubunyonyezi vyaranze ico gihe birazwi rwose. Gagomvye yobahana bose asigaye kumenya ico azofatira ko mu kumenya abo afata nabo areka ngo nayo igihugu co baracishe bafadikanije n'abajenerali. Uyu shopping ntari mu bantu bari bo kwiyumvire kurara mu mpimba CNDD FDD igihangamiye ku ngoma. Nimba ngipfungwa ryo rero ryari rifise intumbero yo guhasha ubusuma koko benshi ico gihe bari batanguye kurishima, nimba kandi byari inyinyurana ry'ibihangange vya CNDD FDD benshi bakaba batarashimye kugira ico babivuze ko. Hari urutonde rurerure tukiriko turondera rw'abarwizatunga n'ubundi vyavugwa ko bari mu mugambi umwe na Bunyoni, umugambi yagirijwe n'icaro cy'umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika wo gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu kuko n'ubundi vyari vyatanguye kugaragarira mu ngingo zari zitarimwe kubahirizwa z'umukuru w'igihugu ndetse namwe mu bidandazwa vyankenerwa vyari vyabuze nga mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo berekane ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ariko arakora. Aya makuru tukaza kuyagaruka ko mu bundi buryo burambuye, wowe gusa ufyonde sabone. Bishasha kandi hagati ya Israel na Hamas, igisirikare ca Israel kivuga ko cyateye ibigo vyo mu kuzimu muri Gaza vyarimo abategetsi bakuru ba Hamas. Igisirikare ca Israel kivuga ko cyakoze ibitero ku bigo bibiri vyo mu kuzimu vyarimo abategetsi bakuru ba Hamas muri Gaza. Umuvugizi wa EDF Daniel Hagari yavuga ko intwazangabo zitari nke za Hamas zari zinyegeje muri kimwe muri vyo, harimwo Ahmed Randor, umukuru wa brigade ya Hamas ikorera mu buraruko bwa Gaza, hamwe na Hayman Siyan, umukuru wa brigade ya Hamas ikoresha vya muzinga. Avuga ko ikindi kigo cyo mu kuzimu cyatewe cyarimo abategetsi bakuru b'ishami rya politike rya Hamas, harimwo Lauki Mushta akorana mu buryo bwa hafi cyane na Yahya Sinwari, umukuru wa Hamas muri Gaza, Assam Darisi, umukuru wa leta ya Hamas muri Gaza akorana mu buryo bwa hafi na Ismail Hania, umukuru w'ishami rya politike rya Hamas, hamwe na Samek Arisaji nawe nyene akorana mu buryo bwa hafi cyane na Sinwari be n'abandi bategetsi bakuru ba Hamas muri Gaza. Atansiguro ziramvuye atanga uno muvugizi wa gisirikare avuga ko ibi bigo vyononekaye cyane. Aya makuru kandi atangwa na Israel nta ruhande rwigenga rwashoboye kuyahinyuza. Igisirikare ca Israel cyasohoye n'amasanamu y'amayira yo mu kuzimu ku munsi y'inyubakwa z'ibitaro. Haraciye amasaha make igisirikare ca Israel IDF gisohoye amasanamu n'amavideo ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter kivuga ko ari amayira yo mu kuzimu ari munsi y'inyubakwa z'ibitaro muri Gaza. BBC ntishobora gushoka ihinyuza aya masanamu. Mu butumwa buherekeza video imwe igisirikare ca Israel kivuga ko yerekana ubwinjiro bw'inzira yo mu kuzimu munsi y'ibitaro bikuru vyo mu gisagara ca Gaza. IDF ivuga iti hagati mu nyubakwa y'ibitaro Shifa hatowe inzira y'iterabwoba yo mu kuzimu ya Hamas. Igisirikare ca Israel kandi casuye amasanamu kivuga ko ari ayimbere mu ndinzira y'iterabwoba yo mu kuzimu mu bitaro bikuru vy'abana Atlantis muri Gaza. Mu ntango zino ndwi igisirikare ca Israel cyari cyasohoye kandi video yo muri ibi bitaro ivuga ko hatowe ibigwanisho n'ibiturika vyoba vyatowe muri iki kigo c'ubuvuzi. Muri ubwo butumwa bwa nyuma yerekanye isanamu y'ibigwanisho vyinshi n'amasasu menshi vyatowe mu bitaro Al-Quds. Israel ikavuga ko Hamas ikorera mu nyubako z'ibitaro no munsi yazo. Mbere na Amerika ikavuga ko ifise amakuru y'igendereza yemeza ibivugwa na Israel. Hamas hamwe n'abategetsi b'ibitaro bama bahakana ano makuru.
Ingabo za Isiraheli zaburiye abantu baba mu bisagara bimwe bimwe mu karere ka Khan Yunis ko bava mu mazu yabo bakaja mu bibanza vyo kwikinga. Khan Yunis akaba arico gisagara kinini mu bumanuko bwa Gaza cahungiyemwo abanyagihugu inyuma yo kubwirwa ko bova mu buraruko. Kuwa gatatu mw'ijoro ingabo za Isiraheli zakororeye inzandiko mu bisagara bine Bani Shuri, Yakuza, Abasa ndetse na Karara vyarimo abantu barenga 100,000 imbere y'uko akarere k'ubumanuko karengerwa n'abantu bataye izabo. Nk'uko vyandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Reuters, izi nzandiko zavuga ziti kubw'umutekano wanyu ni ngombwa ko muva mu bibanza mubamwo bwangu mukaja mu bibanza vyo kwikinga bizwi. Uwari we wese ari hafi y'abagwanyi b'iterabwoba canke mu bibanza vyabo abashize ubuzima bwe mu kaga, kandi inzu yose ikoreshwa n'abagwanyi b'iterabwoba izokubitwa. Haraciye amayinga make inzandiko nk'izi zikororewe mu buraruko bwa Gaza imbere y'uko Israel itangura igitero cayo co ku butaka. Mu kw'icumi igitigiri c'abantu baba muri Khan Yunis cavuye ku 100,000 gishika ku barenga 1,000,000 nyuma y'uko 100,000 bahungiyeyo bavuye mu buraruko bwa Gaza. Ibihumbi n'ibihumbi vy'abataye izabo ubu baba mu tuzu tw'amahema mu makambi, mu nyubakwa z'ibitaro hamwe no mu nyubakwa z'amashure muri Khan Yunis. Israel yo igatangaza ko imaze gutora ibiziga vy'abagore babiri muri abo bantu bashika hafi 240 banyurujwe na Hamas muri ca gitero cayo co kwigenekerezo y'indwi gitukutu uyu mwaka, ari naco ntandaro y'iyi ntambara. Umwe yari umusirikare w'imyaka 19 Koporari Noah Maisiano yatowe mu nyubako iri hafi y'ibitaro Shifa. Ikiziga ciwe catahukanywe muri Isiraheli ari naho hakorewe ibipimo kugira hemezwe umwidondoro wiwe. Mu gihe umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye kimwe mu menyeshamakuru co muri Amerika ko ari ibimenyetso bikomeye vy'uko abanyujwe bari bapfungiwe mu bitaro Al Shifa kandi iri mu vyatumye twinjira. Netanyahu avuga ko igihe ingabo za Israel zinjira muri ibi bitaro kuwa gatatu atamfungwa nimwe yari ikiri muri ibi bitaro, kavuga ati nimba hariyo imbohe zari zakuwemwo. Uwundi ni umugore w'imyaka 65 yari asanzwe ariko yivuza ingwara ya kanseri, akaba atasubiye kuronka imiti kuva anyurujwe nk'uko bitangazwa mu ihuriro Bring Them Home Now riharanira ibohozwa ry'abanyurujwe. Ikiziga ciwe catowe ejo kuwa kane. Ubushikiranganji bwa Israel bwo bujejwe imigenderanire buvuga ko umugabo wiwe yishwe n'abagwanyi ba Hamas. Ngayo rero amakuru aragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'andi yose dushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numpuza TV muhezagirwe.